Ikiringo c'amezi agera kuri 2 kirarangiye Club Kazoza Sport Academy iriko iramenyereza abana mu kiringo c'uburuhuko. Imbonesha kure yacu ya Look Media ikaba yarishikiye ku kibuga ca Parke kuraba kungene bariko barasozera ico kiringo c'amezi 2 bari bamazimwo imisi bariko baramenyereza ugo gwaruka. Coach Alexis arongoye Club Kazoza Sport Academy aratwiganira ibikorwa bari bamazimwo imisi barimwo. Ihangiro no kugira ngo abana tubigishe basket bakiri bato kujya umuntu agira igiungane bisaba yuko abanza kumenya ivyo bita indome. Rero kuri abana batoyi twariko turashiraho indome kugira ngo umwana bize bikunde yandike ijambo hama yandike n'igiungane ryose. Ubu umwana yize kudunda akiga gutanga akiga no kuja kuri panier abariko arategurwa kuzoba umukinyi mwiza kubera amenye ivyo vyose. Kujya umwana ategurwa mu ndome agashika no kugiungane niyo ntumbero twari dufise kwigisha abana basket bakiri bato. Mu misi yose mu mavakansi haciye imyaka 9 iyi ni edition yacu y'icenda. Igihe cyose mu mavakansi twama turiko turorganiza ama activité nk'ayo kwa nkadra abana bari muri vakansi kugira ngo tubigishe basketball. Bamwe mu bavyeyi twashoboye kuganira barashima ibikorwa Club Sport Academy yarimaze imisi iriko irakoresha ugwaruka rwabo. Jewe ngaha mfise umwana umwe mugabo akaba ariyo n'uwundi mwana umukuze w'umwana wanje, umwana wa petite wanje yamaze gupasa toutes les vacances, les grandes vacances muhira. Rero abo bana entre temps basanzwe bakina football, école de foot. Mugabo cette année badusavye yuko boja no muri basketball. Hama turabazana kandi n'ukuri twasanze ibintu bimeze neza. Akarusho karahari kubera umwana w'uwanje d'abord nakina kimwe cyatari yarazi muri basket. Mugabo ubunye arazi ibintu vyose, arazi ingene bigenda, arazi quand est-ce qu'il y a marché, arazi ryari binjiza 3 points, ivyo byose navyo yarazi. Hama ikindi kingohera nuko jewe narakunda ko umwana akina basket, mugabo umwana urumva ntushobora kumuforsa kuja mu kintu. Yarasanzwe akina football, mugabo uyu mwaka kinyereka ko ari mwa karusho, agomba ati mama ubu rero yibazaye ko football ngiye kuyiheba, ngiye gukina basket. Ego, abana iyo bavuye gukina ngaha baza bataha banezerewe. Icambere bataha banezerewe kuko baragira ubumenyi bushasha muri basket. Hanyuma ikindi turabona ko ari abana bagira discipline. Iyi ni sport itanga discipline. Abana wabonye ko abacoach bababwira ati gira iki bakagikora. Burya bijya ntibiba gusa ngaha, ni muhira biragenda kuri. Iyi ndero babatoza ngaha no mungi wabo iragenda iboneka. Nico gituma numva umenga barungutse ikintu kinini cyane. Natwe turanabibona muhira kuko arakubwira ati coach yankariye, coach yampaye igihano, ukamubwira uti nuko nyene umuntu ategerezwa kugira ico yubaha. Eka n'ugwaruka rwarumaze imisi rukorera kurikirana ibikorwa vya Club Kazoza Sport Academy nabwo nyene rurashima inyigisho zaharonkeye. Ego zamfashije gose. Na amasomo yari un peu difficile hagenda usanga